Jewe natanguye nkina muri kundi umoja ni nguvu mugabo sinashoboye gukora video nakinanye na Gasore mu timu yitwa Mwanga wa Jamii gusa navyo nyene yani sikubahatika kunani kucheza jili ya shule. Najua tena mwanafunzi ndio hivyo tena. Ila balitokea kijana mwenzangu ila ni kama bro. Alisema yuko na kundi linaitwa Seka Comedy, akasema sisi wa vijana tunapaswa kwenda sehemu moja tukajiunga, kila mtu kaoneshe kipaji chake. Ndio na mimi nilikomaza kwa hiyo kundi linaloitwa Seka Comedy TV. Hello le fans do Inyishu Media kuri mikona nice behind camera muri kumwe na Benny. So guys, no mseko ndirenganira mu kinama quartier Gitega mpura no mujama ambirandira bwa ati nice ndakeneye yuko mpuzana bahebi yake mpuzana manager wawe nambwa ati oya ntago byoshoboka ndamubaza umuronderera iki ibintu nk'ibyo arambya ati nice ndabigusabye mu muzira we hama ndakubwira aranyibira agasabwa ati yuko arafite talent yo kuri yo kugina film akeneye yuko yo mushira mbya kunzi yawe nazi abakunzi babo bakurikira na Inyishu Media barabizi yuko bakina amasinema bagakora ibintu bitandukanye ibintu nk'ibyo arambwira ati nice ndakwingize mpuze n'abahebi yake anshire mbya ati muyabo nyamba sinzobonona ndazi gukina bwati no kwizera gute ko duhuye mu barabara uko nyene ucitanga ati ibintu nk'ibyo arambwira nice nanje nkunda bwati turi Inyishu Media bwati ko no mutahura. So guys, ibanzo ndamukize bakunzi ba Inyishu Media. Hello everyone. Ndamuso yasana wasani hai mama zina nsanzwe nitwa Pendo Shadrack igonige nahawe n'abavyeyi ariko zina ry'ubusani nitwa Mr. Nakupenda. Okay, so guys, urumva ko bwati yuko yitwa Mr. Nakupenda. Okay guys, ubwati yuko yitwa Mr. Nakupenda. Kandi Mr. Nakupenda ntunkorera amakosa nkamaze kuguza na manager waje ntagakunda ibintu by'uburofa. Nyamubwa ati ibintu by'akazi nakazi. Nuko gati uje ku bintu byo kuburofa atavyuzi ibintu nk'ibyo wiyita mazina yana atani byuzi sibyo? Oya je ndazi ico ndico na icyatumye ndabagarisa nuko nzi ico ndiko ndarondera. Okay, Mr. Nakupenda umbwira ati yuko umaze gukina amafilm, umaze gukinana nabande, umaze gusohora izihe, umaze gukina ifilme zimeze gute ibintu nk'ibyo woshobora nk'amasena ameze gute? Jewe natanguye nkina muri kundi umoja ni nguvu mugabo sinashoboye gukora video nakinanye na Gasore mu timu yitwa Mwanga wa Jamii gusa navyo nyene yani sikubahatika kunani kucheza jili ya shule. Najua tena mwanafunzi ndio hivyo tena. Ila balitokea kijana mwenzangu ila ni kama bro. Alisema yuko na kundi linaitwa Seka Comedy, akasema sisi wa vijana tunapaswa kwenda sehemu moja tukajiunga, kila mtu kaoneshe kipaji chake. Ndio na mimi nilikomaza kwa hiyo kundi linaloitwa Seka Comedy TV. Kabahatika nika shoot video moja na kwenye Facebook yuko ila kwenye YouTube sidhani kama ipo. Okay, so Mr. Nakupenda numvise umenga kunaongea Kiswahili sana kwa Mtanzania au kwa Mrundi? Mimi kawaida yangu mimi Mrundi. Kwa Mrundi lakini mbona Kiswahili ni kingi sana? Kwa maana ndo chinazoea. Okay, so guys, Asavye bwati nice mpunza n'abahebi yake nanje gwati turi Inyishu Media reka ndamcalling hamubwire byawe sibyo sinobihereza ngaha ko yabinsavye n'igisabo yabwati nice ndagusabye siniko ndakwihutisha mpunza n'abahebi yake hamaje ndamenya ukuntu ndamwisikana mu telefone manager ndamubwire ico kwezo nyambaza yigore ndamubemeze nkuko wabinsavye sibyo? Yeah. Okay, reka ndamu telefone turabe yuko yoze. Ngo guys.
Kirasona ntago yitaba. Hello? Manager, wo burihe? Hello? Ah, oya nta ngorane me hari umuntu yaragukeneye mu kinama mu quartier Gitega. Oya nta ngorane nta birebire nuko gusera konse bwa ati ko no bahuza kandi nabunye ntago ari umuntu mubi n'umuntu mwiza nyene bisanzwe. Uvuze? Numvise ambwiye ati byerekeye na filme ngo ashaka ko mushira muri filme ya nta birebire ambwiye bwa yamba ati birebire muza kwivuganira. Yo. Aha ntago ari kure naha gusa muri quartier Gitega muri Kinama. Sawa manager ndakumva ibyo kubatse kuri biro ariko nanje urazi yuko mpeza ibindi muce ngenda mu bindi wantumye sibyo wahasi bari kuhasimba mukayaga amaje nkabandanya. Ndabizi kari amakosa ariko ndabigusabye n'igisabo. Okay. So guys, manager aranyemeye avuga ati yuko araje so beneka tumurindire towe ko yoje kuko ntago ari kure no kuri biro. So guys, Mr. Nakupenda. Guys, urabiruka kera nkikira amafilme nakira filme bigafise wita neva ariko ntago karahera nikarahera. So guys, ndakubaze watangiye gukina cinema ungana gute? Je wongera tawe mfise imyaka 8 niho tango bugorugoro. Ntari bagira umengo natanguye cinema mu mwaka wa 2018. Urumva ubifisemo uburambe umazemwo nk'imyaka 4 umwaka go muje wa 5. Yeah. Okay. So guys kari vyiza. Okay, Mr. Nakupenda nabonye wari wabishe wari waberewe. Thank you so much. Nawe nubukundi cyongeza nka jewe. Cyane gose kuko ndico nifuza yuko notera imbere. Okay, wotera imbere mu byongereza cyangwa mu yosana yawe. Muri byose. Nuzi ko mugabo arondera hose. Vraiment urondera hose kuko ntuzi iyamakare sibyo? Yeah. Okay, Mr. Nakupenda wambwiye ati yuko watanguye makunzi ibintu nk'ibyo namutelefone manager ariko nuko mbonye atebye araza tu kuko ujya no muntu ntigera yihindukiza mu jambo cyo kintu ndakimwemerera. So la fancy gumana natwe mutumurindire tumvize je shaka mubwiye manager kuko bati bansabye nice nshikiriza ko manager nanje kintu yifoke ngire ntindagikore sibyo?